Subire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru atandukanye twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Turi batatu ni twebwe Barundi ba mbere twarungitswe kwiga ibya gisirikare mu Bubiligi. Mu nyuma twarajejwe amabanga atandukanye mu gihugu. Bamwe twarabaye muri leta y'u Burundi. Mu bihe bitandukanye twese twaravuzwe mu byo gutembagaza ubutegetsi, ariko umwe gusa muri twebwe niwe yashikiriwe intebe y'umukuru w'igihugu. Hari byinshi twabateguriye kuri bano basirikare batatu ba mbere b'u Burundi barungitswe kwiga ibya gisirikare hanze y'igihugu, tugira ngo tubashikirize. Weco tugusaba nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone akane karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko ducijeho amakuru n'ibiganiro by'ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Liyetona Generali Michel Micombero yatembagaje ubutegetsi mu mwaka w'1966 aca arongora Uburundi gushika mu mwaka w'1976. Kapiteni Charles Karorero yabaye Jifo mu biro bikuru bya gisirikare, yagirijwe ko yashatse gutembagaza ubutegetsi muri Nyakanga 1969 aca aricwa muri Kigarama uwo mwaka nyine. Majoro Jerome Ntungumburanye yajejwe amabanga menshi mu gihugu c'u Burundi. Yabaye umukuru w'iperereza, icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare, aba umushikiranganje, aba uwuserukira Uburundi mu makungu. Yagirijwe ko yashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1971 acirwa urubanza rwo gupfa, mu nyuma ahabwa ikigongwe c'umukuru w'igihugu ku mbabazi yasabiwe n'abategetsi bakomeye mu isi harimwo na Papa Paul wa gatandatu. Bose uko ari batatu barungitswe kwiga muri Ecole Royale Militaire mu Bubiligi kwa 18 Ndamukiza 1960. Aho burira indege bose hamwe bari batanu, Abarundi batatu harimwo Michel Micombero Karori ndetse na Ntungumburanye, n'Abanyarwanda babiri harimo Desire Makuza na Fabian Gahimano. Bose bari barangije amashuri yisumbuye kuri College Internationale, yahavuye yitwa College de Santé Espera, yari harya hasigaye hari kampu Kiriri ubungubu. Keretse Jerome Ntungumburanye yari avuye kuri College de Bukavu, aho yiganye na Juvenal Habyarimana yabaye perezida w'igihugu c'u Rwanda. Biboneka ko mu gutora bano banyeshuri batanu bari bagiye kuzovamwo intwazangabo za mbere z'Abarundi n'Abanyarwanda. Ababiligi bagerageje kuvanga amoko. Mu Burundi Abatutsi bari babiri n'Umuhutu umwe. Hari amakuru menshi avuga ko Michel Micombero bamutoye bazi ko ari Umuhutu. Mu Rwanda Umuhutu n'Umututsi, nk'uko amateka y'ibi bihugu bibiri yahavuye amera nabi. Umututsi nta mahirwe yagize mu gisirikare c'u Rwanda, Umuhutu nta mahirwe yagize mu gisirikare c'u Burundi. Bose buriye indege kwa 18 Ndamukiza umwaka w'1960. Inyuma y'imyaka ibiri Abarundi baragarutse mu mwaka w'1962 kwitegurira ukwikukira kw'igihugu cabo. Abanyarwanda bo basubiye iwabo mu mwaka w'1961. Mu mwaka w'1964 Jerome Ntungumburanye na Charles Karorero barasubiye mu Bubiligi kubandanya no kurangiza amashuri yabo ya gisirikare na kaminuza. Michel Micombero we yagumye mu Burundi, aho yari yamaze kwinjira mu mabanga ahambaye y'igihugu. Mu mwaka w'1963 Kapiteni Micombero yagenwe kuba umunyamabanga wa leta ajejwe kwivuna abansi muri leta ya Petero Ngendandumwe. Muri Mukakaro 1966 yagenwe kuba umushikirangoma wa mbere ku ngoma ya Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Kwa 28 Munyonyo 1966 yarafashe ubutegetsi agira ko arabugumana imyaka 10. Mu mwaka w'1967 Kapiteni Jerome Ntungumburanye yaragarutse mu Burundi ashingwa kurongora iperereza ry'igihugu. Mu nyuma ahabwa kuba icegera c'umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare. Yarongoye ubushiranganje, inyuma rwose yaraserukiye Uburundi mu bihugu bitari bike bitandukanye. Mu mwaka w'1971 Majoro Jerome Ntungumburanye yaragirijwe ko yariko ategura gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Micombero afatanije n'izindi ntwazangabo be n'abandi bategetsi bava mu ntara ya Muramvya cane cane. Urubanza rwabo ruri mu manza zitangwa ko akarorero mu manza z'akarenganyo mu Burundi.
Mu ntango yo mu mwaka w'1972 Ntungumburanye na bagenzi be baraciriwe imanza zitandukanye, bamwe bahabwa igihano co gupfa harimwo Majoro Ntungumburanye, abandi gupfungwa ubuzima bwose. Imana yarakinze abaciriwe urwo gupfa bararusimbye kubera imyiyerekano yo kwiyamiriza urwo rubanza. Be n'abategetsi bahambaye bahagurutse kw'isi babasabira imbabazi. Aho haziye Repubulika ya kabiri, Jerome Ntungumburanye yaraserukiye Uburundi mu bihugu bitari bikeya. Imyaka ibiri imbere yaho mu mwaka w'1969 Kapiteni Karorero ntiyaronse ayo mahirwe nk'ayo mugenzi we yagize. Kapiteni Karorero yagarutse mu Burundi mu mwaka w'1968 ari kumwe n'izindi ntwazangabo zibiri z'abahutu zari zirangije amashuri kuri Ecole Royale Militaire de Bruxelles, Nikodemu Katariho na Matiyasi Bazuwundi. Muri ico kiringo kwinubana kw'abadasangiye ubwoko kwariko kuragera ku rugero ruteye ubwoba mu batwara Uburundi. Imbere y'uko izo ntwazangabo zitaha habanje gukwiragira igihuha ko banse gutaha baca bigira mu Rwanda rwa Kayibanda, umwansi wa mbere wa Michel Micombero, kwitegurira gutera Uburundi. Ariko intumwa yarungitswe mu Bubiligi yaje bihinyuza bavuga ko bariko barababeshera. Aho batahiye Kapiteni Karorero yajejwe logistique mu biro bikuru bya gisirikare G4. Liyetona Katariho yajejwe kurongora ishuri ry'intwazangabo mu gisirikare, nayo Liyetona Bazayuwundi arungikwa mw'ikambi y'Ingozi. Muri Nyakanga 1969 Kapiteni Karorero yarahagaritswe yagirizwa ko ariko arategura gutembagaza ubutegetsi co kimwe na bagenzi be Nikodemu ndetse na Matiyasi. Bamwe mu bategetsi b'abahutu barimwo n'umushikiranganji Bernabe be n'izindi ntwazangabo z'abahutu abatari bake muri bo baraciriwe urubanza rwo gupfa. Hano harimwo za ntwazangabo zitatu be n'umushikiranganji Bernabe, abandi gupfunga ubuzima bwose, abandi ibihano bitandukanye. Kapiteni Charles Karorero yoba yishwe kuwa 22 Kigarama mu mwaka w'1969, haba mu mwaka w'1969 haba mu mwaka w'1971 abapfunzwe barahohotewe bikomeye cane. Ni gutyo za ntwazangabo zitatu zarungikwa ubwa mbere kwiga mu Bubiligi zahavuye zivugwa zose mu byo gutembagaza ubutegetsi, ariko umwe muri bo aba ari we yicara ku ntebe y'umukuru w'igihugu. Gushika uyu munsi haracariho impari zikomeye ku bijanye n'imigambi yo gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'1969 no mu mwaka w'1971. Bamwe baremeza ko byabaye, abandi bati ni iremetanya ry'ubutegetsi bw'ico gihe. Muti b'Abanyarwanda babiri bo ibyabo byaba byarahereye hehe? Desire Makuza yoba yarajejwe gato kurongora ingabo z'u Rwanda, ariko yaruhiye guhungira mu Burundi aho hakomeje ibyo kwica abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1961. Mu Burundi hari abavuga ko bamuzi nk'uwarongoye ikigo kijejwe ubudandaji, yoba yaranarongoye umurwi w'umupira w'amaguru n'ibindi byinshi bitandukanye yagiye arakora ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho yari yarahungiye ahunze ibyariko birabera mu Rwanda. Fabien Gahimano we yarakomeye mu ngabo z'u Rwanda. Kuwa 5 Mukakaro umwaka w'1973 Majoro Fabien Gahimano ari mu ntwazangabo 13 zafatanije na General Majoro Juvenal Habyarimana gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Gregoire Kayibanda. Gahimano yarabandanije arakomera mu gisirikare cy'u Rwanda. Muri 2016 Colonel Fabien Gahimano yaguye mu Bubiligi iyo yari yarahungiye. Intango y'igisirikare c'u Burundi. Mu gihe c'ubukoroni ababiligi ntibemera ko abarundi baba abasirikare. Ibibazo by'umutekano mu Burundi byari bijejwe ingabo z'abakongomani. Muri Ruheshi 1960 igihugu ca Kongo carikukiye cica kiratwara ingabo zacu. Gutyo Ububiligi busanga butegerezwa kuzana ingabo z'ababiligi. Muri iyo myaka haratoranijwe abarundi barenga gato 175 barigishwa ibya gisirikare. Abo nibo bavuyemwo ingabo za mbere z'u Burundi. Aho Burundi bwikukiye bwari bufise igisirikare citwa Ami National kijejwe gukingira imbibi z'u Burundi be na Gendarmerie yari ijejwe umutekano hagati mu gihugu. Izo nzego zibiri, igisirikare na Gendarmerie, zarabayemwo ukwinubana mu gihe rumwe rwatwarwa n'umututsi urundi rugatwarwa n'umuhutu.
muri Kidugudu 1965 abajandarumuri bafatikanije na bamwe mu basirikare barashatse gutembagaza umwami Mwambutsa na leta yiwe. Abasirikare barongowe na Kapiteni Micombero barahagaritse iryo tembagazwa ry'ubutegetsi muri ico kiringo kuva mu mwaka w'1965 gushika mu mwaka w'1967. Igisirikare c'u Burundi cari citwa Force Army. Nuko amateka y'igisirikare c'u Burundi yagiye agenda, ndetse n'abasirikare batatu barungitswe kwiga ibya gisirikare hanze y'u Burundi. Ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, ndabibutsa utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo turushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.